Ngomba nakire abaje baserukira ministère itujejwe no munsi ariyo ifise igisata c'ingenzi mu minwe hamwe n'ubutunzi n'ibijanye n'ubudandaji nako abaje baserukira komisiyo yashizeho abajeje gutegura Miss Burundi no gukurikiranira hafi ibikorwa dukora abaje baserukira ishamwe ingo abamenyeshamakuru batandukanye b'ibimenyeshamakuru turi kumwe kuva mu ntango n'ubu tukiri kumwe kandi nibaza ko tuzogumana n'abandi mwese mwaje kudushigikira kubera ko mwatanguye gushigikira ihiganwa haba mu buryo haba mu bikorwa bitandukanye haba mu gutanga amaserivisi yanyu kugira ngo umwigeme w'umurundikazi by'ukuri yumve ko ashigikiwe. Rero kuri uno munsi nshimire cyane Imana yaduhaye tukaramuka twese amahoro ikadushikana kuri ino saha nongera ndayisaba ngo tuzigame haba mu ihiganwa haba mu bikorwa byacu bya misi yose n'imiryango yacu ndetse izigame n'Uburundi bwacu ubu no mu myaka yose. Nakajyo keza ko gushimira ubushikiranganji bwatwizeye kugira ngo turangurire ibikorwa kandi igihe cyose tubakeneye bakama batwitaba kugira ngo dushobore gushitsa neza amasezerano twasinyanye nabo. Ndashimira cyane byivuye ku by'imvamutima ugwaruka ruri mu mashirahamwe atandukanye bwumvise yuko tumaze gutorwa ngo dutunganye rino higanwa rwafashe ya mbere kugira ngo ruze kutubwira ko rufise ico rushaka guterera bivanye n'ingabire bufise mu bikorwa tugira dukora. Ngaha ndavuga Now Creative, Agence Umuringa, Brainiac, Grand Picture, Pose, Ikaze Venture, Visit Burundi, Access Distinction, abari muri Van Transport, Wasili, Evin Sound Group, Bienvenue Décor, Ela Décor, Mula, Celia, Moli, abahinga mu byo gufotora harimo Graciela, Jiminzi, Isanamu Creative, Elwa, Wallace, abahinga mu gutunganya ibiteramo bitandukanye Blaise Panda, Nikki Jo Carmine, abahinga mu bijanye no kwegeranya uburyo butandukanye mu bikorwa tuba turiko turategura Aimé Gloire Ishimwe, Chloé Ntare, Zainabu, Jessica, Naomi Iteka n'abandi bariko babandanya bazi. Hariho aborosha b'amajambo wa mbere mwamubonye ni Sadiki, hariho Young Santana, hariho Anaïs Niragira, Darlene, Michael Sengazi, Uriel. Muri abo kandi baje kudufasha twararonse umugwi munini w'abahinga mu bijanye no kwambika abantu no mu bijanye no kubakora neza kugira ngo baseruke basa neza. Harimo Erwan Makeup, harimo Alida Makeup, Madere Company, Keza Couture, Afritextile, Ifundo rya Africa, Runyuzi Fashion, Mary de Taylor, Kira Africa, Maison Futura, Chris Couture n'abandi bariko baraturondera muri no minsi. Turafise abazotanga inyigisho zitandukanye zijanye no gushimangira ubumenyi abigeme b'abarundikazi bazoba bafise. Harimo Paege, BDF, Bige, Bujahab, HR Consulting, hariho umwigisha yitwa Tarsis Ndayizeye, hariho Professeur Denis Bukuru kwa Miganda na Pierre Nkurikiye asanzwe avugira Minenter. Turafise kandi abajejwe ibijanye n'amagara bazoza gufasha kugira ngo bigisha abigeme kuzoba abakenyezi bazi neza ibijanye no gutunganya amagara yabo kugira ngo imigambi yabo bazoshobore kwishiza. Turafisemo ABBF, turafisemo Centre Izere, Gwacu Space, Kenyera Burundi n'umuhinga mu bijanye n'intambuko ibereye mu bikorwa vya Miss Burundi nk'uko bitegekanijwe ariwe Jean Michel. Mu bijanye n'amategeko kubera ko tuzi yuko indinganizo zose zama zisaba amategeko kandi Burundi bugengwa n'amategeko, turafise kabine iriko iraduherekeza yitwa Gilbert and Partners bariko baratunganya ibijanye n'amategeko azogenga iryo higanwa hamwe n'amakontra y'abazoba bari muri Miss Burundi abigeme bazoba bariko barahiganwa kugira ngo twese tuze dutunganirizwe kandi ibikorwa bigende neza bikurikije amategeko yo mu Burundi. Mu gisata cyo kumenyesha amakuru munyihanganire kuko ndabavuga ko barahari. Hariho Ingomag usanzwe irongowe nanje nyene, hariho Jimbere Magazine, Yaga, Akezanet, RTNB, Isanganiro, Buja FM na Buja TV, BTV, Mashariki TV, Kazoza FM, Ijwi ry'Umukenyezi, Buntu FM, Terimbere FM, Humuriza FM, Radio Nderagakura, Iteka Media, Siren Vibes,
Irebe FM, Umuco Media, PG Classic, Morning Burundi, Kazoza Magazine, Umukubito TV, Radio Magara Times, Izere FM, Ace News, Andika Magazine, Look Media, Rise and Shine Burundi, Kura Magazine, Shikiriza, Black FM, Radio Voix de la Réconciliation, Tanganyika TV, Isanamo Media, Iteka FM, Ejo, Radio Indundi, Beach-Up TV, Burundi on the Map, Radio Colombe, Isoko FM, CCIB, Up TV Burundi, BNP, Africa TV, Umuco FM, Women TV, na Amatic. Mu bijanye n'umuziki ndetse n'intambo z'Uburundi, twararonse amagaba, twararonse abagumyabanga, intatana, umuco w'akaranga n'abandi bariko baraza. Abaririmbyi naho turafise Melanin Boy, Linoji n'abandi bariko baraza. Ndabivuze kubera ko twashize imbere icivugo ngo tujane. Abo bantu tugitangura gukora nibo baciye baza badusaba yuko twofashanya ngo ico gikorwa gikunde kimenyekane kandi giheshe icubahiro Uburundi. Tumaze kwegeranya abo bantu bose twaciye dutanguza iyandikwa mu ihiganwa rya Miss Burundi. Ejo haheze twaratangaje ibiharuro twatoye arivyo by'abigeme mu bisanzwe n'106 kiretse yuko umwe atatanze ibisabwa byose, ari naco gituma dufise 105. Dukurikije inkomoko yabo, muri Bujumbura habonetse 46, Igitega 36, muri Burunga 16, muri Butanyerera 7, muri Buhumuza 5. Twaratanze ikiringo c'iminsi 3 kizohera ku munsi wa Mungu kugira ngo uwo batibonye kuri liste atubwire tumutunganirize. Bariko barandika kandi ku bwinshi babaza ibibazo bitandukanye n'abandi basaba yuko hari ibyo twokosora mu byo bari batanze n'ibibaranga. Turashimira cyane ibanki Bankobu kuko yaradufashije kugira amadosiye yose adushikire yegeranywe, kandi baratanze n'umuco ku bibazo bitandukanye bagiye barabazwa haba i Bujumbura cyane mu ntara zo hagati mu gihugu. Ndashaka kandi gutanga umuco nongera mpimiriza ku mahiganwa azokurikira. Ku barongoye amadini n'amashengero, ihiganwa Miss Burundi ni igikorwa gitunganywa n'ubushikiranganje navuze bujejwe iby'ingenzi bufadikanije n'abikorera utwabo bafite ubuhinga butandukanye mu bijanye no gutegura ibiteramo nka biriya no gutegura amahiganwa nk'ayo. Rero nakaryo keza kuko abahinga batandukanye bashigikira umwigeme w'Umurundikazi kugira ngo agire ico avuyemo, ashitse umugambi wiwe kandi yiteze imbere, ateze imbere igihugu ndetse anadandaze ishusho ryiza ry'Uburundi. Tubasabe rero ntihagire abazosubira kuba intambanyi kuri urwo rwaruka. Ni benshi baturondeye batubwira yuko babishaka mugabo amashengero yabo atabibemerera. Turinze duhaguruka turabahinga, leta igahaguruka, abantu batandukanye bagashaka gufasha umwigeme w'Umurundikazi, nta kuntu na kumwe tuba tumushakira inabi uretse yuko twifuza yuko atera imbere. Rero nibaza ko muri iri higanwa kumbure hari abatazoshobora kurizamo, mugabo yakurikira mudukundire mubareke baze bahiganwe hamwe n'abandi. Kubifuje kwiyandikisha nabo ntibyakunda atari uko bibavuye ko mugabo kubera ko bumvise amajambo atabereye. Nagira nibutse yuko ihiganwa Miss Burundi nta mahera namwe risaba kugira umuntu yiyandikisha, nta buryo na bumwe risaba kugira umuntu yiyambare, nta buryo na bumwe risaba kugira ngo umuntu yiyunguruze aja mu bibanza hazoberamo ibikorwa bitandukanye. Hariho ababimenye iyandikwa ryaheze bagera kuza kudusaba kwiyandikisha bitagishoboka. Twizera yuko mu mwaka uza bazoza ari benshi kuko akamo tubateye bakumvise. Abagira gatatu nifuza guhimiriza n'urwaruka ruri mu ntara hagati zo mu gihugu c'u Burundi. Abenshi muri bo bararetse kwiyandikisha kuko bumvise yuko harimo n'abanyabujumbura. Umunyabujumbura si gitangaza, umunyabujumbura si waciye ubwenge kurusha abandi, ariko wewe uzi ko wize amashuri nk'uko bitegerejwe, ukaba uzi ko ufise umugambi, nta wundi muntu n'umwe ashobora gutahura umugambi wawe gusumba uko utahura wenyine.
mwemere muhiganwe n'abandi uburundi bozeye ko byinshi ntimusubire gutinya ndabivuga kuko naganiriye na babura amatari batandukanye mu ntara zitashoboye kwiyandikisha barambwiye ko bafite ico kibazo ku bana b'abigeme b'abakobwa kuko badahora bitaba n'amanama bumva umenga si uburenganzira bwabo ni ukuri murafise uburenganzira bwo kugira ubumenyi bwo kuja hamwe n'abandi no guhigana nifuza rero gukurikiza ko ingene ibikorwa bitunganyije duhejeje ibijanye n'iyandikwa itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu ngaha mu gisagara ca Bujumbura tuzoheza twakire ico no kwita ama audition ngira ngo no Andrea raza kumfasha mu Kirundi ama audition tuzobahamagara abiyandikishije bose kugira ngo bace imbere y'umugwi uzoba washinzwe bavuga ibikorwa byabo tunabarabe yuko bafite ibikwiye kugira ngo babandanye mwihigana umunsi itariki zibiri z'ukwa gatatu nyene hazokwakira uwundi mugwi ni ukuvuga ngo tuzokwagira igice ca mbere c'abashika 53 igice ca kabiri c'abashika 52 uko bazogenda barakirwa hazosigara 30 ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri hasigare 30 biduhe igaruro c'abantu 60 bazoca babandanya muri quart de finale tuzoca tugenda mu ntara ya Gitega itariki 5 gushika itariki 8 aho bazoja ico muco no kwita umwiherero bategurwa kugira ngo bikunde yuko habaho quart de finale izobera mu ntara ya Gitega tuzoca dusubira tugende mu ntara ya Ngozi ku itariki 19 gushika itariki 22 z'ukwa gatatu naho nyene haba umwiherero uwundi mugwi ushobore gukorera mu ntara ya Ngozi aha gatatu tuzokorera ni mu ntara ya Bujumbura ku itariki 2 gushika itariki 5 naho nyene hazoba umwiherero wa kado utuma turonka muri kado finale bandi iyo myiherero yose iheze hazoca hasigara abantu 30 bazoshobora guca baja muri demi finale ya Miss Burundi hagati ya demi finale niyo kado finale izoba yabaye hazoba kugendera intara zitandukanye ndetse n'ibibanza by'iratiro Burundi bufise igice ca mbere cavyo tuzokwakirwa n'abantu benshi batandukanye kuko bariko baratwitegurira nibaza ko tuzoba bamenyesha uko bazogenda barinjira mu mugambi kuko bariko baragira inyigo kugira batwereke aho bazobacisha n'ibizokorwa mu byo tuzokora harimo ibikorwa rusangi mu byo tuzokora harimo gutanga ubukoresho bakoresha mu gihe c'ubutinya nko mu mashuri afise abigeme batishoboye cane kugira ngo nabo baronke amahirwe yo kubandanya biga kandi baroranira mu kwezi kwa gatandatu tuzosubira inyuma y'amatora ya mbere tuzoca dusubira tuje mu mwiherero kuva itariki 14 gushika 20 z'ukwa gatandatu ngaha i Bujumbura hace haba demi finale ya Miss Burundi itariki 19 itariki 25 z'ukwa gatandatu nyene gushika ku itariki 30 hazoheza habe gusubira gutemberera Burundi ku ruhande batazoba bagiye ko mu gutembera igihe bazoba ariko baratembera ubwa mbere itariki 19 z'ukwezi kw'indwi gushika 25 niho bazogenda muri wa mwiherero ukomeye ubategurira finale ya Miss Burundi ikaba bizobera mu gisagara ca Bujumbura turamaze kuronka abantu batari bake bashaka gufata mu mugongo ivyo bikorwa turafise amahoteli atandukanye yamaze kwitegura n'ayandi akiri karaza harimo Source du Nil harimo Sunrise harimo Jerusalem Hotel Ruhuka n'abandi batatu bagira basinya amasezerano muri iyo minsi iri imbere turafise agence de voyage yitwa Lucky Tours and Travel izo riha itike yafashe mu minwe itike ya Miss Burundi Bujumbura Addis Bujumbura igihe azoba agiye mu gikorwa catunganijwe na Visit Oromia kimwereka ingene abantu bashatse kumenyekanisha no kudandaza ishusho nziza y'igihugu cabo ingene babigenza n'ingene bikorwa mu mahanga turafise amashirahamwe atandukanye harimo Teko yatanze ubushimwe imashini nyabwonko kuri Miss Burundi amateleviziyo kuvyegera vyiwe amatelefone ngendanwa kuri Miss Development na Miss Populaire ndetse n'abazoba bari muri finale turafise The Pride of Strong Women yatanze udukoresho nkenerwa kubigeme mu bihe by'ubutinyanka
kuva ihiganwa ritangura gushika aho rizoherera. Turafise Assurance BIC yatanze uburyo, turafise Bu Dental Services yatanze amaserivisi ajanye no gutunganya neza mu kanwa mu menyo. Turafise Kira Hospital yatanze ico nokwita bo bayita maxi check-up, mu kirundi ngira ngo umuntu yovuga yuko ari isuzumwa mu mubiri y'umubiri ingwara zose zishoboka, harimo no kubaha abaganga babinonosoye baganira mu gihe hoba hariho basanze hari ingwara afise. Turafise uruganda ruhingura amazi yitwa Kandi rwatanze uburyo bwongera rutanga n'amazi azokoreshwa mu higanwa kuva ritangura gushika rihere, ndetse rukanashira n'ikirango ca Miss Burundi ku mazi yose azokorwa kuva ihiganwa rya Miss Burundi ritanguye gushika rizohere, kandi ayo mazi akazotandazwa mu Burundi bwose. Ni benshi cyane rero bazobandanya basinya mu minsi iri imbere, kandi tugenda turabimenyesha nk'uko dusanzwe tubikora ku mbuga ngurukanabumenyi za Miss Burundi n'iza Ingomage ndetse n'izabo bose turiko turafashanya. Nkasozera nterakamba abantu bose bakorera mu Burundi n'abakorera mu mahanga kugira ngo bagire ico baterereye by'ukuri, duterere mu iterambere ry'uyu mukenyezi, ry'uyu mwigeme, uyu mukenyezi w'ejo hazoza, kugira ngo by'ukuri nawe agire ico aterereye mu mbona kazoza y'u Burundi ya 2040 2060. Nkarangiza mvuga nti twese hamwe ingo tujane.